busanzwe abantu benshi barafise ukuntu babayeho hano dusanzwe turi isi yarahindutse bisigura rero ikone rero ukuntu byari bimeze bisigura ikone ukuntu byari bimeze bari bakinye imitwe n'uriya mukobwa bakuranye we ikone naragenda akorana nawe ikiganiro avuga ati tujya mukobwa twarakuranye tumaze gukurana twaciye muri byinshi turaburana rero twabonanye gushikiza isaha bari bafise amasezerano bari barahanye rero we nawe waramukweye je hano ushaka kumenya eske inkwano yawe witeze kuyisubizwa canke witeze umugore nagusubiriyemwo twarahuye kenshi gashoboka turamera nk'abashamiranye turamera nk'abashwana ukuntu twaraganiriye kenshi mu mihingo myinshi kare sinari bwamubone muguwa mu nyuma narakibonye mugabo rero maze kukibona twaravuganye bihagije tumera nk'abashwana kome nk'umuntu nanje atuje nk'umuntu akagomba kwiteza bibi cyane mu ncamake akanse baraheba mugabo mu guheba rero hari inyifato ihaba hari amakondisyo iyo umuntu agiye kwiyandikisha ku ishuri hariho ibyo bamusaba kandi kugira umuntu aze kudepoza ahantu aronka akazi baramusaba amaseve n'ibiki rero nanje hari ibyo nanatanze hari ibintu nanadepoje ariko nyene gushika nyene izisaha nyene no kubaza eske none ko ivyo bintu biriko biraba hagati yiwawe nabajya abandi bapembeni wo icon hamwe n'ujya mukobwa shaka kumenya eske umuryango famiye niho hagomba kubitomora neza urumva umuryango abavyeyi barafise ukuntu basanzwe bakira ibintu kandi burya abantu bakuze n'abantu bakuru azi ubwenge abaswahili bavuze ngo kinywa cha muzee kinanuka lakini hakisemi bongo naona kaswahili rakazi okay karagaciye mu mugabo abantu bakuze bo barazi nyine bashobora kubigenza rero kugira ngo tugume dushwana cyane tugume dutonana amashati nashimye ko abavyeyi babijamwe abavyeyi nibo bo kuduhuza tuvugana n'abavyeyi bibaye ngombwa ico gukora tuzokimenyesero n'ukuntu abavyeyi bavyakiriye mugabo mu nshamake zo bakunze asibo bakunze ingingo mu mutima niko ndategura nashatse gukora narabonye gushwana tumenye gushwana cyane naco byoshikako nashimye rero ko tubicisha mu mvu zo abavyeyi bo kumvikana abavyeyi bakabiza biwanje bakagenda Lady Jermaine murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane jewe ntari Jesus Carmelon ko mbona ngaha anye ndi kumwe n'umuntu w'amateka umuntu w'umushinga nahe vraiment atagasi ameze bien sana so rero mushobora kwibaza mbe kubera iki no munsi tuzaniye umuntu mwicaye aha hantu hameze uku unye rero umuntu Jeffis amakuru avuga kuri we ndaze hayo mutipara aheruka kwisorera akaririmbo kiwe ngo mashanje je riko kanzanye ngaha anya ko karimbo ka mashanje vraiment nico gituma nacenda murondera umutipe Celeste kugira ngo tuyage nawe Celeste umeze neza ego ndashima Imana nawe akajiki wawe nakaba padiri hajya birasanzwe ubundi gutuza n'ibintu bishikanye mugasanga mutuje amafofo bimeze gute we na fofo gushikiza isaha mariage ryari dore ko watanze inkwano ni hatari n'ibintu birebire cyane ariko ifisiyo byavuye ariko ibyo bintu birebire ku muntu wakunze wakweye ribaza ko atabirebire bihari iboro ni wawe mu frere usanzwe ubizi neza ko mu buzima busanzwe umuntu wese arafise ukuntu ameze arafise ukuntu yakira inkuru n'ukuntu ayiviva n'ukuntu nuko wowe ushobora gusporta ibintu byose ko ushobora kubikora ndafise nanje mu mutima uko ndi ibisigaye navyo ngira ibisigaye byose bizi Imana ariko hari umutipe araho yitwa nyimbari icon nyimbari econ bamwita gikona bamwita gikona ko narumvise inkuru bamwita gikona gisiga ameka shayi igisiga ntikirengana ahantu hari inyama igisiga giciye hejuru y'urugo ikabona ahantu hari inkoko gishika gicakira rero ico gikona twarahuye na je kandi cagukoza ahantu cace kuri ya nyama yawe gihita kiteramwe inzara kiraduza mu musanzwe nakubwiye ibikoko byose Imana yaremye birafise akamaro yararemye byikwega ibiri mu mazi ibiri hejuru n'ibigenda mu bundi buryo n'ibinyogoma ariko rero harimo n'ibikona ibikona reje asha nabibonye ukundi ku ibintu nyene asha bice ahantu mu ikorosi nyene ibintu usanga ari hatari so ico gisiga nyene icon nyene uvuga icon ukuntu bimeze aheruka gusohora indirimbo iyo ndirimbo iragiye ngaha onye yitwa mashanje bivuga umuntu yaririmbiye umukobwa wawe wakweye
mu bisanzwe mu frere Jesse sisanzwe nkunda n'indirimbo wanashima z'abasani kuko Jesse nigeze mu musani sinanaririmbye nta nibyo niteze kuririmba ngo ngomba sohora indirimbo ariko nyene igikona giciye hejuru hari ukuntu kivuga ukacumva amajwi y'ibyo bikona narayumva ariko nawe urapondana kweri igikona singombye gupondana urumva mu ncamake imbeba iyo iri mu muhana ahantu hari ibintu iba yitwa imbeba mugabo imbeba imaze kuba irirya ifungura ibintu byo mu murima itembera mu ngano mu biharage iyo bacha bayita mushushwe canke imende mushushwe yica mu makosa mugijya yo mu mirima ni imende niba imende urumva yambaye kagahozo bita gatiya hari isanga ifise umenga itorongoro ati rero gushikiza isaha icon agutwaye umugore gushika izi saha yamujanye baramujanye wewe hari ikintu utamenye gusa nubwo bagutumye ko ngushobora kuza kundondera sinamenye cyane wakubwiye inkuru umugabo niba warayumvise ni byiza cyane ahubwo hari ikintu nagomba ndakumenyeshe ni gikurikira uwo gikoni namba ari gikoni nyene naryumvise ko nyene kubera ho nyene je numvise ko ari gikona kuko umva umuntu ikone iko ntaco ibyo ntacyo bitwaye amazina ntacyo atwaye jewe narakunze dukundana n'umuntu n'umwigeme tugendana imyaka atari mike turagera ku ntumbero turakorana ama business ama project atandukanye nyene twari mu bantu nyene bumva byumva kumwe turitegura bya bintu nyene usanga umuntu yamenyekanishije hirya no hino abagenzi tukanasenga n'Imana ati Imana izodufashe kugira ngo ibintu bigende neza Imana ishirabikora inkwano turaronka nyine yo kuzitanga abavyeyi baraza biwiwe biwacu baravugana byose nyene bijya uzi by'imigirwa biraba ubwo ari ikintu cantangaje inyuma yaho haciye imisi mikeya hari uwo muntu numva yitwa Gikona ikone ubwo mumita Gikona jewe numvise hari Gikona kuko barazi igituma none navyemeza nakubwiye ko igikona ntikigenzwa n'ubusa hari n'ikinyoni gica hejuru kiva gisumba utundi tunyoni duto duto tugendera hasi kuko hagiye inkoko nubwo ari inyoni ntiguruka cyane ariko igikona urumva nyene ikintu cyubyumva nawe rero uwo Gikona maze kuza acahura namba ari umufyase sinzi aho bahuriye ntavyonzi sinzi ibintu yamuhendesheje kare barambwira ko iyo bari nk'umukobwa yahindutse ariko naramaze kumenya ko ari systeme bankinye kugira ngo bashobore kundi twanje kurya agafaranga umutahe wanje urumva wagiriye muri utwo tuntu ariko sinowuheba kamene musanzwe mubizi mu buzima busanzwe abantu benshi barafise ukuntu babayeho hano dusanzwe turi isi yarahindutse bisigura rero ikone rero ukuntu byari bimeze bisigura icon ukuntu byari bimeze bari bakinye imitwe n'uriya mukobwa bakuranye we icon naragenda akorana nayo ikiganiro avuga ati tujya mukobwa twarakuranye tumaze gukurana twaciye muri byinshi turaburana rero twabonanye gushikiza isaha bari bafise amasezerano bari barahanye rero we nawe waramukweye je hano ushaka kumenya eske inkwano yawe witeze kuyisubizwa canke witeze umugore nagusubiriyemwo twarahuye kenshi gashoboka turamera nk'abashamiranye turamera nk'abashwana ukuntu twaraganiriye kenshi mu mihingo myinshi kare sinari bwamubone muguba mu nyuma narakibonye igikona narakibonye mugabo rero maze kukibona twaravuganye bihagije tumera nk'abashwana kome nk'umuntu nanje atuje nk'umuntu atagomba kwiteza bibi cyane mu ncamake akanse baraheba mugabo mu guheba rero hari inyifato ihaba hari amakondisho iyo umuntu agiye kwiyandikisha ku ishuri hariho ibyo bamusaba kandi kugira umuntu aze gudepoza ahantu aronka akazi baramusaba amaseve n'ibiki rero nanje hari ibyo nanatanze hari ibintu nanadepoje ariko nyene gushika nyene izisaha nyene no kubaza eske none ko ivyo bintu biriko biraba hagati yiwawe na bajya abandi ba pembeni wo icon hamwe n'ujya mukobwa shaka kumenya eske umuryango famiye niho hagomba kubitomora neza urumva umuryango abavyeyi barafise ukuntu basanzwe bakira ibintu kandi burya abantu bakuze n'abantu bakuru bazi ubwenge abaswahili bavuze ngo kinywa cha muzee kinanuka lakini hakisemi bongo naona gaswahili rakazi okay karagaciye mu mugabo abantu bakuze bo barazi nyine bashobora kubigenza rero kugira ngo tugume dushwana cyane tugume dutonana amashati
nashimye ko abavyeyi babijamwo abavyeyi nibo bo kuduhuza tuzovugana n'abavyeyi bibaye ngombwa ico gukora tuzokimenya sero n'ukuntu abavyeyi bavyakiriye mugabo mu nshamake zo bakunze asibo bakunze ingingo mu mutima niko ndategura nashatse gukora narabonye gushwana tumenye gushwana cyane naco byoshikako nashimye rero ko tubicisha mu mvu zo abavyeyi bokumvikana abavyeyi bakabiza biwanje bakagenda ariko Celestin je shaka ndakubaza ikintu kimwe indirimbo irayibonye mashanje indirimbo iragiye habona kandi bivuga yuko yari karirimbira nde akaririmbira ujya mukobwa wakweye kuri we wayakiriye gute ijya ndirimbo narakubwiye Jesse nsanzwe nkunda indirimbo z'abasani indirimbo z'abisi sinarazikunda ko jewe ndafise ukuntu ndafise ibyo nkunda umuntu wese arafise ukuntu abayeho mu buzima busanzwe je nsanzwe ndi umuntu nakunda ibintu by'akajagari nta n'ubikunda bose bipfa kubashikira canke we nimba yararirimbye canke we ntabyo uzi nimba yararirimbye kuririmba twese turafise ibyo twaririmba kandi amajambo turayafise kuko impano ntibisigura ko atazo dufise ariko jewe sinzofa ndanaririmba indirimbo z'abisi ariko hari abademu bunga nkunda amagospel uraje hari umudemu rega mukundana aguma yifuza ko muririmbira basi n'akaririmbo canke we uri muri babaga batazi gutanga kera ibyo kugira ngo abibone nuko twatumaze kubana twabanye urumva n'ibyaye nibyo gutanga impano gacuhe mu kigo kandi nagira nkibure n'abandi benshi bafise abantu bahemukiwe muri ubwo buryo nasanze gutwana ataco bimaze ariko we gushikiza sana urahemukirwa urajiteze hari iboro mon frère kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ibikorwa narabikoze narabibonye kandi ndafise aho ivyo ndiko ndabona kubigore rero nakoze narabonye yuko ivyo bintu byamaze kuja mu tundi tuntu ubwo naho twosubira guhuza birasaba ko nabasenzi babijako abasenzi babijemo babifukamire ahubwo gusa ikintu kintangaje umungu ararinda ngashi yasohora indirimbo ngo amashanje ibintu byose bakoze bakiye bato byose yarabishizemo imba bararyamanye no mu ndirimbo byumvise ahubwo wewe ari mu bantu bakora ibyaha bakabyemanga jewe mana jewe kweri ashandi n'umukristo ibintu nk'ibyo cyane nibyo nuko ariko Celestin bampora kuko ariko Celestin ndashaka kumenya we gushikiza isaha muhuye na Icon mwumiranira gute uwo mubarira ikiho nakubwiye mu ncamake y'imodoka zihuriye mw'ibarabara zirabisanya ariko je nimo tuhiye n'iyindi ibonye igomba kugomba Clarkson gusa nikore ndamubonye je sinokurigana Clarkson ngo amise uca ugonga jewe oya sino mugonga wara jewe ndi umuntu atahura ibi no kwepa nkamubisa uko yaramaze ku umuntu ati mbisa mane nigirene ariko rero je ikintu nagomba nkore nagomba basi ndamutelefone y'Icon basi turi kumwe tubyumve abantu bose bahari ngaha anye bavyumve Icon ahantu hari ukuntu byifashe n'ukuntu yoreka ni demo y'abanye je mu ncamake Icon naramaze kumutahura ari mu bantu bisi kandi abisi sinzi umuntu yavuze ukuntu ngabisi barafise ukuntu babayeho kandi abisi isi mugabo nta kizomwigisha ikintangaje hari n'indi nkuru numvise ahantu sijewe wa mbere urazi ko ndiko ariko arankupira kwe sijewe wa mbere ahemukiye hari n'undi muntu numvise ahandi hantu yagira ibintu nk'ibyo allo umuntu VP Icon tunagendana sinzi n'ingeso bagumanye nawe mu telefone nta umeze neza haraje naenda gukeneye kidogo kwe naende ngaha mucarama bro fati moto basi nokuri fati moto usange ngaha mucarama hakutera ni ibintu byihuta kabisa ni ibintu byihuta ni ibintu byihuta bana moto basi bana moto ay ni diri bro basi abe tukurindire basi nk'iminota 5 ndazi zo bushitsi moto kuva ngaho no ngaha ndazi ntitera abasani bacu nawe ngora so abe twe tumurindire Icon basi twumve basi ikintu mwoyaga hari gihe biga mwosubiza hamwe nakubwiye je naramaze kwitahura sinkeneye ko dushwana kandi sinkeneye ko tuvugana nabi kandi ahubwo nkeneye gusa ko guhuza nkuko nyine mu banyu mushobora guhuza kuko umuntu aguma ahura n'uwundi umuntu arahura n'uwundi abantu turakeneraniye akanse baraheba ibyagiye birahaba ni byinshi nta mpamvu so
ave bobo zimya kamera tumurindire gato